uno munsi turajabutse Yorodani. Tujabutse Yorodani rero no gukora igihugu ciza Imana yaramaze kugitwereka izoduha ingene kiba kizoba gipanze neza. Ubu rero hasigaye ko dutangura natwe gukora. Nagira nsabe rero kuri uno munsi mwese mudufashe gukenguruka ivyo vyiza vyose Imana yadukoreye. Leta yari imaze hafi ukwezi n'igice isa niyirondera irondera hihera mu butumwa bwayo bwa leta nkozi. None rero ko twaraye tubiringanije neza tukaronka aho duhera n'ivyo dukora, nagira nsaba abarundi mwese mudusengere cyane, musengere leta. Twarishikanye mu maboko yayo igihe twashikiriza indahiro, tuyishikiriza Imana kandi yarakiriye indahiro. Erega nuno munsi murabonye ikimenyetso. None niko kimvura itaguye jigahengera uyu munsi wo kujabuka ikaba ariho Imana icayerekana muri ca kimenyetso gikomeye cyane c'umubatizo w'amazi. Reka rero dukengurukire iyo Mana ku kiringo c'umukwanguro yaduhaye, aho twese tutagira ducira nayo tumira tubazanya ngo mbega duherezahe kubera iki? Kuko sogokora ariwe yari kutwereka aho duhera agaca ashengera. Imana kirafata vola hanyuma iratwereka ico dukora, none duhimbagwe. Imana rero niyo yabikoze vyose, n'ubu niyo izoguma iturongora. Uno munsi urahambaye. Imana iraduhaye ubwahuro, iratweretse ko turi kumwe, turajabutse. Ico tujanye rero ni isezerano yasezeraniye sogokuru wacu. Mbere ndababwire iryo sezerano Imana yari muhaye hari ku itariki rya 22 mu Kakara 2011. Iryo sezerano niryo tuzoguma dushingira intaye kuko ryanditse mu gusubira mu vyagezwe 28 kuva ku karongo ka mbere kugishika ku 14. Mu gitabo c'inkuru nziza y'abakatolika bavuga ngo ni mu gitabo c'amategeko 28 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 14. Twaje ngaha ibuye kuko niho Imana yamuhereye iryo sezerano. Muribuka ngaha igihe Imana yatwibira akabanga imuciyeko hakitwa kuri Karumeli. Uno munsi rero tumenye ko tuzokuba tugendera iryo sezerano kuko Imana yari muhereye ngaha nyene. Rero twame tuzi uko tuzokwama tugendera ayo mategeko, ko tutagendeye naho iryo sezerano ririmwo imihezagiro mugabo rikatugabisha no ku mivumo mu gihe twarenze kwisezerano. Dusaba Imana rero ngaha turi ngaha twese turabarundi, indongozi, abatware n'abatwagwa. Dusaba Imana iha amahoro Burundi kugira ngo abarundi bakore ata mutima uhagaze, bimbure umusesekara, bashore kugira ngo bikenure imyidogo ihere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo nivyo tugiye gusaba Imana kugira ngo mu Burundi twese tugira akanyamuneza k'abana b'Imana koko. Dusaba Imana ko yoduha umutima wo kuguma tuyikunda no kwama turangura ishaka ryayo. Umukozi w'Imana Mama Buntu arahejeje kubitubwira. Ubuza kugira umugisha agira Imana agakorera mu ishaka ry'Imana, naho wosaba ibingana iki bitari mu ishaka ry'Imana nta na hamwe bishika. Dusaba ubwenge n'ubwitonzi kugira dushobore gutunganiriza bene gihugu nk'umuvyeyi mwiza atunganya neza ivy'umuryango agatunganiriza abana yavyaye. Nta nkeka kubera ukwemera kwacu turazi ko Imana izobikora mu gihe twagumye mwimabwirizwa yayo, kuko turazi neza nkuko nama ndabivuga turi kumwe n'Imana birashoboka. Umukama niwe mwongere wanje ntaco nzokena. Twame tuvuga uko igihe hose tuzoba duciye mu bikomeye tumenye yuko
imana ariyo ibi yabiremye kandi ari ibikomeza. Nta mana ifise imigambi mibi ku bantu, ahubwo twirinde shetani ntitujane mu nyosha mbi ngo duhave tuva mu maboko y'Imana. Tugume kugisabisha. None rero nagomba ubwa mbere ndabashimire mwese mwitavye uyu munsi wa mbere wo kugurura amasengesho. Ndabakengurukire cyane cyane mwebwe ndongozi kubona mwaje, kandi nagira ndamenyeshe ko inyigisho zizoba muri iki gikorane ari inyigisho zikomeye cyane zitwubaka cyane cyane zubaka indongozi. Utazozikurikira zobahomvye kandi azojana nyabahururu. Naye amaze kuzimira murazi ingene bigenda caja muri wa murongo w'inyoshambi. Nico gituma nsaba indongozi kuzokurikirana neza izi nyigisho kuko zirahambaye. Tuzobandanya dusabiranira, turemeshanya, tuninahaza n'Imana muri iyi minsi ine, kuko ni minsi koko yuguruye urugendo rukomeye, urugendo rwo kujabuka Yorodani. Imbere yuko ndangiza nagomba ubwa mbere kubasaba igisabisho. Musabire leta y'u Burundi kugira ngo ishobore kugendera bijya yiyaturiye yonyene. Erega ivyo wiyaturiye nivyo biba. Mudusengere ibe leta mvyeyi koko, leta nkozi. Ico nico ca mbere ndabasavye. Nimwashobora ivyo ibindi bizotungana, kuko umwe wese niyazadusengera Imana izomwibira akabanga, hanyuma nawe aze atubere umuhanuzi mwiza. Nico gituma tuguma dusaba gusenga cyane. Ubwa kabiri kugira ngo ndangize nagira nsubire kwibuka, hariho akaririmbo abantu benshi batazi iyo kamutse kugira ngo tugakunde cyane, kakarimbo kavuga ngo warakoze Imana. Koko mejeje kubasigura iyo kamuka cyasaba bakomeza gusenga kugira ngo aba ariko duherako, kaba ariko duherako. Ico gihe ni gitangaza cyadushikiye. Twari duhejeje gusinya amasezerano y'amahoro, amasezerano yo guhagarika ingwano burundu mu Burundi. Twari turi i Dar es Salaam. Hanyuma isi yose iranezerwa, iragira gahimbare ko mu Burundi habonetse amahoro, ko abahora batara mu mitwe basubije hamwe. Niho rero umuhuza w'abarundi yari Jacob Zuma, bari kumwe na Tabombe, bari kumwe na Mbeki, baca baranezerwa cyane kuko bavuze bati ikivi twatanguye kirashitse.